izina rya Yesu Kristo bene atari mudukurikira mirero atandukanye ubu runamureve ku mwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu kaza mu kiganiro mwihane bw'Imana buri hafi muri kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier gicano kuri P.T.G.A MINISTRIES turi ku munsi wa gatatu inyigisho bango inza zitarizo abantu bariko barakoresha mu kurondera ubutunzi canke inza zitarizo abantu bariko barondera mu butunzi ni namajambo twahereye ku munsi wa mbere tuganira munsi turi ku munsi wa gatatu yo munsi tugiye kwiga ku kuntu abantu baronka ubuzi baronka akazi baronka ubuzi babanje gukora ibintu vy'ivyaha kanaka usanga umuntu aronsa akazi amanje gukora ibintu vy'ivyaha kanaka mu nzira zitarizo reka dusoma amajambo y'Imana duhagazeho n'amajambo y'Imana ari mu gitabo ca kabiri c'abami bino bice bitanu gera ku 20 cagase ku 27 des rois chapitre 5 de 20 à 27 amajambo y'Imana avuga ngo Gehazi umusuku w'umuntu w'Imana Elisa aribwe ati databuja ko yahebeye Namani wo Musiriya ntiyabire ivyo amugemuye ndahiye guhoraho kuhoraho singenda ntirutse ngo ndamuhamvye ngisho ndamwiyakira nuko Gehazi akurikira Namani maze Namani abonye wo mukurikiye yiruka aruruka ava mu kote we ngo bahure aramubaza ati namahoro nabati namahoro ati databuja arantumye ngo bunyene agendewe n'abahungu babiri biba mu bigi byo kuvugishwa baturutse mu magamba wa Efurayimu ngo nonere mutabare wamuhera itaranto y'ifeza n'imyambaro ibiri yo gukuranya nuko Namani aramwishura ati ndanutwara itaranto zibiri nuko aramugobera amutekera itaranto zibiri z'amafeza mu masaho abiri hamwe n'imyambaro ibiri yo gukuranya abikorera abantu biwe babiri baja imbere ya Gehazi bavyikoreye babishikanye ku musozi w'iwabo arabibaka araheza bijana mu nzu arabibika aranka abo bantu baragenda maze araza yinjira aho shebuja ari yahise aramubaza tuvuye Gehazi udatekana ho nagiye aramubwira aramubari atembeye kugira ngo umutima wanje ntibajanye nawe igihe wa mugabo yava mu mukogoto biyo ngagahindukira ngo muhure mbega iki nigihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima n'imyerayo n'imizabibu n'imyerayo n'imizabibu n'intama n'inka n'abagurano kazi none rero imibimba ya Namani izokoma ko no ku ruvyaro rwawe kugeza ibihe byose maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibimbe yera nka sheregi amen n'amajambo y'Imana duhagazeho muri no nyigisho ivuga ngo inza zitarizo abantu bakoronderamwo ubutunzi n'amajambo y'Imana tubwira ino nkuru no mukozi w'Imana Elisa no mugabo nitwa Namani umugabo w'ishenga z'Isiriya sene no mukozi yitwa Gehazi umukozi yitwa Gehazi kare umukozi no muntu no mugwisho w'Imana yitwa Eliya maze rero tubona ukuntu muri no nkuru no mukozi yitwa Gehazi yashatse kurondera ubutunzi mu nzira zitarizo akoresha amanyanga atariyo akoresha ikinyoma ndetse bimuviramwo urupfu rwo mu buryo bw'umubiri ko muvuga mu buryo bw'umubiri byagenze gute yajeje imibembe kandi abagima yavuze ngo ibihe byose kandi siwe gusa amajambo y'Imana tubana n'ukuntu yakwege n'umuryango wiwe bose bagakwegerwa n'uno muntu yitwa Gehazi bakaterwa n'ikino cago c'imibembe c'uburyo c'ubihe byose ni ibi bintu rero Gehazi yakoze byo gushaka kurondera inyungu cyangwa kurondera ubutunzi amanje kweshika ikinyoma amanje kubesha bitigeze bimuhira nuno muntu yitwa Namani yaraje ofisi imibembe aje kwa mu bwisho n'Imana Elisa ngamukize maze kumva byakora kihagira muri Yorodani incuro ndwi akabona guhumanuka gukira imibembe yaragwe kamuvako niko rero Namani acarondera ukuntu amuha kado amuha ibintu yaramuzaniye kugira ngo amushimire maze Elisa aravyanka maze kubavyanse nuko nama carasezera isubirira inyuma rero amaze gusubira impanuro no Gehazi rero twaba tutayivuga harya ukuntu yaciye arashaka kurondera ubutunza mu nzira zitarizo akaja kubesha databuje ngo aramutu natagiza mutuma nese datoja no maji yavuye akaramubesha nuko yetuce tubona ukuntu yacagirwa n'ivyaha bwambe na mbere yarapfuye yagize bicaco yagize urufuko mu byo bimuheno kuko yari yabeshe bimukwegera gupfa canke bimukwegera gucumura ko umuntu acumuye jabo Imana yatubwira mu Barome cyo bitandatu wingero y'icana n'urupfu kwegabira Imana n'ubugingo budashira rero iyo umuntu acumuye directement umuntu wavuye mu kanzara ari mu buryo bw'umuhemu abagerereye ahandi hantu atari heza rero tubona ukuntu Gehazi yacumuye maze ramaze kuba acumuye
ico gicumuro ciwakoze kikanamukwegera no kujako imibembe ibihe vyose nk'ijambo ry'Imana yatubwiye. None madame Imana ashatse kuvuga iki? Ashatse kuvuga ko uno muntu navuze ngo uyu munsi twaganira ivy'ukuntu abantu bakarondera akazi, bakarondera ubuzi bakora mu makampani atandukanye, mu masosiyete atandukanye, mu madepartement atandukanye, mu buryo butandukanye, ariko akakarondera bakoresheje inzira zitarizo, zitari abana b'Imana, bakamanza gusambana kintu. Aho usanga abantu ngo baronka ubuzi bamanza gusambana, gasanga nimba ari umwigeme ngo aronka akazi kafise umupatro agiye gusaba ako kazi, maze umupatro akamwexija ati nutakura impuzu dusambane ntabwo kano kazi uza kukaronka. Gasanga uwo muntu swati yaramenye Imana cyane ntaramenya Imana. Rero birababaje cyane ku muntu yaramenye Imana akemera gukora ico caha, akemera gukura impuzu kugira ngo asambane maze abone kuronka akazi. N'utamenye Imana we ntabwo ari byiza, nako naco ni icaha, ntetekwiye kumera gutyo. Rero ugasanga rero no muntu umwigeme ari gusaba akazi aremera ko impuzu ziwe arasambanya, maze gusambana akabona kuronka ka kazi. Usanga umuntu w'umubosi umwigeme agiye kumusaba akazi nta kindi kintu yexija ngo manzu kuri impuzu dusambane, maze tuje gusambana utakweje gukora test yawe, utakweje kuronka akazi. Gasanga rero umuntu w'umubosi afise imikorere nk'iyo, gasanga umuntu w'umubosi akora gutyo. Umva wa mubosi ukora gutyo, umva wa mupatro we ukora gutyo. Sinzi ni muri deja hano kanaka, sinzi ni muri superviseur hano kanaka, sinzi ni muri CEO ahantu kanaka, sinzi icyo jejwe zinchukora, sinzi post office byango wangaje abantu. Ariko izo nzira ntabwo ari nziza, ntabwo izo nzira Imana izinezerererwa, ntabwo izo nzira zihimbara Imana. Umviza nimba ukora gutyo mu buryo bw'impuhemu warapfuye, kandi maze gupfa mu buryo bw'impuhemu nta kintu kakirindiriye, uburindiriwe n'umuriro wiwe bidashira. Ico baciza nuko wihana ugaca bugufi, iyo nzira wari ukoresha ukayihiba, ugakoresha abantu ukoresha mu competence yabo, bakamanza gukora ubuzi, ukagira ibintu wapuritse kugira muramu abamo bahatera amatest bakora cyangwa examen bakora, bakayakora maze upasije akaba ari waronka akazi, akaba ari waronka abona gukora. Iyo utabigenje gutyo ubuvuye murongo w'Imana, ubuvuye bawikwegeye muri wowe bidashira, bawikwegeye uruvugo bidashira. Ushaka kubona nguri muzima uyu munsi, ariko nta muntu yamaho. Wibuke ko inzira y'umuntu wese ari urupfu. Rero urashaka kuri uyu munsi kabone dukomeza ubaho, ariko ejo byoshe kugapfa. Mbega none upfuye warakoze ivyo bintu wojahe? Numva ko atakindi kintu nshaka kirundi atari mu rudashira. Rero uko akora ivyo bintu uri umubosi itera ikwita gashi, uce bugufi wihane. Izo nzira ntabwo ari nziza, ntabwo Imana izinezererwa. Umva nawe wamwigemewe wakora wose ako kazi, umanje gusambana, umanje gukorora impuzu, ugasesa amaraso muri gusambana mu bosi wawe, ugakoca caha kitari ciza imbere y'Imana, ukaja guhuza umubiri n'uwo mukozi wamuronka ako kazi, bame n'uwo bosi gaguronka ako kazi. Umva wamwigemewe, umva wamumama we, ico kintu wakoze ntabwo ari ciza imbere y'Imana. Iyo sene mwakoze hari abantu benshi batakaza amavirginité yabo biciye muri izo nzira, basanga basesha amaraso, ukaba de vierge, ubanje kugira ngo karonka akazi banje badevyereje kugira ngo ubone gukora. Umviriza kiya kintu wakoze, jasene wakoze iracari imbere y'Imana. Wamwigemewe wa mugore we, waronsa akazi umanje gusambana, waronsa akazi uri umanje gusambana. Umva ndakubwire, wicaye mu muriro, egura tonda kukazu kicara ko wicaye mu muriro, egura tonda kukazu gahembwa kuhembwa umuriro. Ntaho bizogushikana, ntaho bizokujana, ahubwo ko kujana ahantu hamwe, bikojana mu urupfu kuguye bidashira, kojana mu muriro wiwe bidashira. Ico waciza nuko wokwihana, ko ikintu wakoze ntabwo yishize imbere y'Imana. Genda uce bugufi imbere y'Imana, usaba Imana imbabazi, ubwima ati Imana mbabarira, nakoze ikintu ariko imbere yawe. Hari abantu benshi baronka ubuzima nikabubaha, batenze ko ricaha, batenze gukora impuzu basambane, batenze gusesa amaso mu kubadevierge ngo baronka ubuzi, batarinze gukora inabiriya by'ubusambe baronka ubuzi. Imana ikabaha ubuzi, Imana irabikora.
Imana irabibakorera iyo umuntu yihanganye. Nimba ugiye kudepoza ahantu kugira ngo manze ukuri muzinguka ngo tuguha akazi, aho hantu have babwira ati je ntacyo nokora, cyo nicaye imbere y'Imana, cyo nicaye imbere y'Imana, cyo nokora. Niba wanse kuma akazi yaho me competence akaze kwenda gahevye kagumane gutyo ubura akazi, ariko mu mutima wawe ubutunganye, ariko mu bugingo bwawe ubukomeye. Si bwiza rero ko wocuta ico wakiriye gata ivy'Imana ikugomba ngo ukagenda ukora ibintu vy'ibyaha muri ubwo buryo ngo nk'akazi kagukwegera kakwegera ubugingo bwawe ndetse kakakwegera na future yawe. Rero nimba uri umwigeme wakoze gutyo, ca bugufi imbere y'Imana. Nimba bari kurimiza kubikora wakuja gusaba akazi ahantu, ariko bagusanga ubanze gusamba no mu bosi yango akazi, nimba wafise imiga kuja kwemera gukora ivyo bintu, cuhagarika mu telefone ati utemeye kukampa sero y'ibintu nzi, sero diplome yanje, sero certificate yanje, sero ivyo nakubwiye nshobora gukora. Ako kazi kenda gahevye, je ndi umuntu w'Imana aramenye Imana, je ni ikintu cicara nshobora gukora. Uri umugore w'abandi iyumva uca gusambana n'undi mugabo yango uronka akazi. Aho rero bwana mushabigira n'ibibanga umugore ntafite amenya, tubaza ngo afise umugore muzima, kumbe umugore wenyewe afise ibintu yakoze bitari vyiza. Akazi afise yamanje gusambana, akura impuzu imbere y'undi mugabo, ucura nabihisha, ukora ivyaha bibiri cari, urasambana ushangibisha n'umugabo. Umva umugore we ugira ngo wiha amahoro yova akoze ikintu nk'ico. Ico baciza nuko kwihana ukaja imbere y'Imana kugira Imana mbabarira, kino kibiri akoze ntabwo ari ciza, kino nakoze ntabwo kibereye, ntabwo kigihimbaye. Ngeririmba baza amaraso yose kwisamboneke ko na Imana itege guharira, Imana itege kugira ikigongwe. Nuko rero ufata ingingo nziza ikiza ubugingo bwawe, irokora ubugingo bwawe, yango ntuzoje mu bantu bazoterwa n'umuri ibihe bidashira, ntuzoje mu bantu batazobona Imana. Imana ibayipfuza ko abantu bakizwa bakayigororokera bakayitungana kugira ngo inyuma yabo n'ubuzima bazabare nayo iyo idashira. Nuko rero Imana ikugendere, Imana igutakane kugire neza. Ukaba wipfuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri izi nimero +260 97 90 85 006 akamenza guteranya 660 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire. Urakoze.